Twazindukanwe n'igikorwa cyo kuza gutanguza isekeza ryo gushira mu ngiro imanza zaciwe zitakigira isaganirizo kugira ngo turabe ingene zoja mu ngiro. Duhereye muri iyi ntara ya Karusi kuko nabonye ari intara ntoyi mugabo ifise amakomine make mugabo ifise imanza nyinshi. Sinzi igituma ari hari amatati menshi kurusha ahandi. Ni iyi ntara batanguye kumbwira amahinyu ari mu rwego rw'ubutungane, kuko wabitanguye kubinyagira mbwiye yuko ikibateye ubukene ari kubera urwego rw'ubutungane. Ndabazi ingene vyagenze, bati nodashoye impene nturonka urubanza, bati udagurishije itongo nturonka urubanza. Umucamanza ahagarariye amategeko, umucamanza niwe wa mbere ategereza kumenya amategeko y'igihugu, akongera akamenya n'ingene yubahirizwa kuko niwe yahagarariye. Iyo rero ivyo bipfuye udashobora guhagararira amategeko, igihugu kiba kigiye mu mudugararo. Hari yumvira yuko kugira habe umudugararo haza abasi b'igihugu bakagitera. Niyo uri ndongozi cane cane uri umuntu ajejwe umutekano n'ubucamanza ukabifata minenerwe, igihugu ubu giteye umudugararo. Hariho ababibaza ngo mbega ngo none ngo tuzoshikayo gute? Nagandabwire uramatari ngarabizi imodoka zose ziri muri iyi ntara yawe zipfa kwa igihugu nta kindi zijeje. Uramatari afise imodoka, musitani arafise imodoka, ubujejwe inyigisho mu mashuri arafise imodoka, ubujejwe uburimyi arafise imodoka, komiseri arafise imodoka, ubujejwe iperereza arafise imodoka, umusirikare arafise imodoka. Ntidushaka kuvuga ngo twabuze imodoka, ico ntikirimo. Muno munsi imodoka zo muri Karusi zose zitwa kwa igihugu nta kindi gikorwa zijejwe kushika tugiheze. Abavuga rero ngo barabuze ingene bagenda, naje ndazifise, nizi igihugu si kwaje.